ubu rero kubera mu muziki iterambere ryamaze kuboneka bararonka amaviza baragenda bakagaruka fresh ubu rero hari ikindi gisata rero cibagiwe nico ngiye gushira kwa matafari ikindi gisata je entertainment ngende ndayidugirize rero sinzorindira ngo mbonye hajya byanse ncanjayo kabisa jewe naradugije media ubu umuziki niwo wantebeje byantwaye imyaka namba ari 3 mvuga ati jo muziki ngomba ndawushire ku murongo yego turirukana abanyamahanga ubu n'aba DJ basiga babura indirimbo bavutse yego avyo kubera zababaye nyinshi ikindi nacu twebwe turafise amadiri dukora sivyo turafise amadiri dukora mugabo sindavyitirira yego ejo isese batorande jewe navyitiriye wewe wavyitiriye uravyumva niyo vya bindi ubona ngo mfise ibi agenda kuraba ivyo bintu hari ibintu urumva dufate nk'umubwiye yuko Dramati yagize show yandi ya piske gute kandi show yari ya Dramati ugiye kuduza kijya gisata en fait iga niyo movie original y'abarundi apani nta buryo dufise bwo gukora movie akuna dukore ninde tu nta mafaranga abarundi bafise yo gukora movie dukore bijya nyene hama duterera imbere muri bijya n'abakene kuzoduha ama sponsor bazobikisha muri bijya nyene yego kwera ibindi biri expensive sana kanga basanga n'ama histoire bakina n'ama histoire ata namwe azopfagetse umugore ngo be amatitre yabo ngo ne gute zimwe za fanira intore ntindi Hello everybody, everyone, everywhere you are. Another day, another chance. Yes, Kodi Mr. Braka, the first king from into the party. Ndikumeno wa muntu wanyu Simbizi wasima vumba. This is Akamo TV. Tubaha ibintu byiza bitesa sana kabisa nakubatinza mu korosi. Reka baramutse hama tubandanye n'ivyatuzindura. Yambu cyane bakunzi ba Akamo TV. Akamo TV. Yes. Hama hariho system nshasha ndiko ndamenyereza abantu. Urazi ko ari abantu bavugishwa n'inzara, bavugishwa n'agahimbo, bavugishwa n'ibibazo. Ego uramaze gwa n'umuntu ariko aravugishwa n'ibibazo. Aya. Uramaze gurana. Man, umenga abantu bose umengo nabanzi biwe. Rero ivyo byose ukeneye kutavugishwa n'inzara, kutavugishwa n'agahimbo, kutavugishwa n'ibibazo, kutavugishwa n'ukuri mu nyisho. Ego. Hari umuntu abayimarigi ari mu ngorane. Ayimane gacimwisho umenga abantu bose yogenda arabagonga kabisa namujama mumvise ati jewe ati mpuye n'umu ex wanje nca ndamugonga yaba yamukoze sasa ucumwaka drip apple kitwa drip bakita akadrip gakoregwa here aka life muri live akareo kanyoye waborewe wagize iki cumera fresh byose urumva bica ucuba fresh ucusanga uri kuravuga ikintu atake unanyuma wera kuvugisha yego kabisa sari sana mwakumvise ni drip apple kuva muri live kanyoye akadrip apple kameze fresh sana hari abamesha usanga bagira ama cocktail nko muri bari akanu muri Crystal uragasanga yo cyane muri P Club kwa DJ ahantu hose ugasanga kabisa aba baragoye imbibe mwavyumvise nta namwe ushobora kudakora no mu butike ndibaza anje nibera mu kuja P Club wapi ndaki menye ko P Club atabaro DJ eka gusa kugasanga anu atinjira Brarudi muta happy asa Brarudi muheza muri Crystal dabesh barudano uzobura nayo muri Crystal honyene dowe ugiye hariya hejuru no hanyuma utipanze ku inoti mon frère je nanje njayo rimwe mu mwaka bawifunze ndake mugabo nivyo byiza je namanda bisigura ngaha kenshi
abasani bacu bakera kuronka akazina kubera DJ Paul niwe muntu wa mbere uzo kwiyumvira impamvu yamara n'ingorane n'abasani hajya abasani benshi n'abamufitiye amadeni la majorité ego warawinjiye mu biro kwa DJ Paul uzasanga afite ama envelope ndama envelope wo kubakamwe inzu envelope kwibaki n'amatafari arimwe abantu gusa bagiye ukira gusa kuronka akazina gusa gatoya ko ugiye hari akwakirana Henken zibiri yego after fresh yabo naratahura abantu bacha bimenyera c'est pas bon chama kuza babikora no hajya kuri Malibu naho nusanga abana madeni mengi sana kira gusa kuronka idini we poesha urabe abantu babiri wese kuroka hamusohoke ega unasohotse musanze mu artiste ategereza basi nko mu mwaka ngabata basi n'imizi 3 agasoka gatatu mu mwaka pana gusoka ngo everyday ngo kwera ngo abaye umusani imizi akona kazi k'aba DJ niwe ategereza kwama mwibare uravyo ngo uri umusani bashana guhaga nka ba Alvin Smith mwishuse mwibare none bajya bafana bagusanga mwibare imisi yose bazakora bagari muri show basi urinze unasohoka mwibare genda yo rimwe usiga amateka kabisa urazi nk'ubu genda ukuvuga ati okay ntagire usubira kuri yego igenza kuri geranda batsema mateka mu Burundi ibyo hari umusaniyo bikora we kera Fizo yarigeze kubikora rimwe ubwa mbere ajya mu Bufaransa agarutse yaragiye ajya bora tamera abatutsi benshi bahita gute agabareka abatutsi benshi archipel voilà archipel charabatama yaragiye archipel avuga ati kuciye wiruka umuji yaciye sasa ayendaga archipel ugara ntihagire undi yinjira nije ndiha akari ebana bose niyo yarishe facture hari 2008 2009 kiyeri cyari kwikiri kuri wisi oya igico gihe yaguma ari menshi to attention ari abyama babikomeje sanga nka 5000 uko oya sanga 2000 singa 5000 ya 2008 igahari muri VIP sara handi basokera no yari nka parcelle ya ruguru Ereka yari menshi mugabo ayo mateka yarayakoze bose yarashitse gusa mbwa bose baca baragira acarari urumva yuko ayo mateka n'ubu urumva ko yahagomye reko no kumusana bakwiye kumera pana kugenda no kandi kindi naco ifo kuja mwibare bakubukinze bakurisha onye nakabara uri hagaciro kuburyo ugiye mwibare bakubukinga byo bagute nakari muri no bare bakana byafisha bibaho kwisinzira aza gusohokera ngaha aza kuba ari ngaha komisiyo bari gacengiza abantu benshi ni business ni banga atarabitahura mugabe ingorane abarimvye bacu baracari imbere mugabe biriko biraza ni buke ko batanguye kubafunga peut-être bazomenya ibyo bakora biri seri kabisa tukiri kwiyo kesho yo gufungana no gufunga twavuganye yuko yakoze inuze ngyasho ya Piskey kuvuga arayiyitirira kumba ari umuntu ari hanze umwescro biravugwa yuko nyuma yo gufatwa agafungwa yoba yafunzwe drama yes ko biravugwa ko yafunzwe mbere yoba yanacitse atakibarizwa ngaha ku butaka bw'u Burundi yes ivyo ntavyo nzi kwe ureka ko bimenya gute sa ureka ko bimenya gute manje ni bere ma stress umugore ukakwibaruka jango ni birebire cyane mani mba nibereyemwe mani byo kurondera inoti none wumva ivyo byunguka kumenya amakuru y'umuntu ngo yayitorotse gusa tout simplement hari post yewe nabonye kabisa avuga yuko nejo bundi hariyo nabonye kwa Mr Champagne ivyo bintu ahantu tuko takora igano ni kwande kwa Muvayo kwande kwa Muvayo ja igihe cyose igihe aza gufunguza orege bazokurikira interview Muvayo yavuze igihe ayikuruza Landry bazokumvirize ivyo yavuze igihe Case Dana ava mu gasho bazokurikira ivyo yavuze uravyumva ego
kenshi samadiri yose umuntu apfa kujyamo utari kufisa umunyamategeko hajya umuntu afungwa n'itegeko akarekurwa n'irindi tegeko. Niyo mpamvu no muri sentare harabaho umuavoka akabaho n'umumagistra akabaho n'umucamanza. Umumagistra n'umushikiriza cyaha hama mbe umuavoka mwita gute umushikiriza amanza umuvugi hari umushikiriza amanza hari umumagistra umuavoka mbe n'umuntu umushingwa amanza umushingwa amanza umushikiriza amanza n'umucamanza. Umucamanza afata ivy'umushingwa amanza n'ivy'umushikiriza amanza. Abo bose umwe azana amategeko yo kukubamba undi akazana amategeko yo kukubambura. Iyo ayakubamba yasumbije yakubambura umucamanza acashura urubanza rero ajavuga ati nabambwe. Rero iyo wagiye mu bintu kubera kidi kontra hamaze kujya nko kontra abara amasezerano. Imagine umuntu avuga ati nta kontra nzosubira kwakira ntari kumwe n'umuntu umwe iyo kontra igize ikibazo hazosomwa itegeko. Urabyumva udafise capacity yo kwibambura wenyene niyandere umushingwa amanza acakeneye. Niyo mpamvu kurondera assistance y'umushingwa amanza amafaranga ashikana 100,000 uvuga ati hari kontra ngiye gusinya ingugende kuyinsomera. Hari umuntu tugiye gukorana umenye profile ye umuntu ninde kugira ivyo ukora ntibizifatanye na business n'ivyawe. Bravo. Twebwe turafise amadiri dukora sivyo turafise amadiri dukora mugabo sindavyitirira ejo isese batorande jewe navyitiriye wewe wavyitiriye. Urabyumva niyo vya bindi ubona ngo kufise ibi agenda kuraba ibyo bintu hari ibintu urumva dufate nk'umubwiye yuko Dramati yagize show ya piske gute kandi show ya Dramati byamenyekanye mu nyuma bimenyekanye rero ngaho rero bashaba bamba we babonye niyo mpamvu rero umuntu uvuga ati je nakare karantegurira show mugabo bimaze kwitwa wewe hama bigasha bizana ibyemeze yuko ico kintu cyitwa Dramati gifite n'isano cyitwa piske aho bawishese na gatwe kawe gutanze namba uitwa piske yabari karonderwa n'ubutungane cyeno diringa nawe none nta bantu none okay abantu bahunze 2015 nta miryango bafise wibaza ngo ntibavugana abateye amakudeta abagore babo ntibari ngaha sibakobye none urigero bana bagenda kumufata ivyujya n'ivyujya ibyo yakoze nibyake mugabo aciye akora ibintu bihwanye yuko ivyumviro zo gushikira ashaba complice. Niyo mpamvu ari amadosiye wa muji muri Bibiliya Bobo we nuzi Bibiliya cyane hari umubingwa mukande umugabo n'umugore bose baciye abanyara kubera namba yari ishikanwa bazi ni Ana yitwa nde Ana yacitse umuntu Anania na Safira baze basoma Anania na Safira baziziki byagenze gute bagurishije muhereze mupatie micro harega bazayibaza ngo ibintu ko turavuga bumve isano Anania Safira byagenze icyo bazize bagurishije isambu yabo batanga ivyunguka bidakwiye bagize c'était censé ko batanga ivyunguka byose kandi bose baragihurije ko gutanga ivyunguka byose bidakwiye we umugore n'umugabo baca bajinama ko batanga ivyunguka atari byose mugabo nk'icyo gihe iyo umugabo aba umugambanye Safi umugore yari Anania Safira yari umugabo no umugabo yari Anania umugore yari Safira urumva mu mushamake niki Anania iyo baronye nafata ingingo yo kuvuga ati reka je ntanga ibidakwiye ego Safira bari umwere
iyo Safira avuga ati reka nkivyuka bidakwi ana ni habumwe mugabo bamaze kuba hariho ivyemezo vyuko abo babiri muri kumwe barakunyara ego urabyumva nta muntu akubuje kudiringa numwe n'abamesha none amafaranga muri entertainment baza abantu bayakura urabyumva wewe rero menya ati okay kudiringa nawe nibice bisigura kuba we yes urabyumva bro kudiringa nawe wirinde kuba we kubera none ni kangahe nta bobo nta hantu urumva bagiye kurondera umuntu babubuze bagaca bafata abo bahasanze yes kubera iki baboneka ivyo umfata barakagira amatohoza barabona neza ati bano bantu uko bishoboka byose uno muntu bariko baramuhisha ego ikadufata uyu kugira amategeko sukuvuga ngo abazizi icyaha cyuje hariho ukuri kuba kuyobeye uravyumva ati reka bano bantu tubatore kugira tumenye ukuri exactement ingene ibintu bimeze ego no mpamvu rero burya rero mu bisanzwe wowe ubona ati uno muntu arateye amakenga diringa nawe uravyumva yo ana mubambe wenyene jewe bobo jewe kuri mariage yanje hari aba mafia banterereye babamesha none misco mafia mugani na madiri yiwe musi yafashwe biramusha Jesi ndimo wenyene ubashe bakaba barambonanye na yego barambonanye twicaranye mu rubanza mugabo nta musi rumwe bigeze mu matohoza bagize namwe bigeze bansanga na paresa uvyo bamuronderako yego so what is the problem simisi ndimwo wewe ibyi wawe nibagufate ni byako meje sindimwo urumvaga bro yes now onshira kuri ekuti naho nshira muri ekuti usanga ivyo tuyaga twiyaga bwate none ka akademu uwo wararongoye rero ngo curaba ngo bwa budemu wari ufise rero muri kahise uca ubumpasira sasa ni ivyo umva yuko wabaza kumpora ivyo nabyo ntibiri penali ati nimba nimero reka ndaguhe pass na ipasi simple mugabo byaba murondera ko by'amanyanga mubambe bayi muraba eba nakaye kababona kameze fresh munaga eba genda jardin ameze fresh sawa urumva ndamurangiye haragenda kwirira amafaranga namba rayo yivye namba yagize mimi imigambi yiwe nayo dusangiye yes ni ivyiwe nivyo mubesheje no muhamagaro wiwe kandi nta buzima na bumwe butagira risk nta na bumwe rero wewe rero si ubona yuko ivyawe babiri muri ibi ukifata byiza menye ngene ubana n'ivyawe n'ingabire zawe nabari umuziki n'umuziki kuko abanyamuziki nibo abantu bambere baronka abafana baba mafi ego kandi umunyamuziki niwe muntu wa mbere byoroshe gucisha ko mafi ujube ubizi ayo ana ni direct namuzo n'umusani piga filme naho banifitiye ibiro bitanu by'ibanki yaje nyuma ndirenganira areza uravyumva no kwisinzima niko bimeze abaririmbyi barakoreshwa mu madiri atandukanye niyo mpamvu rero sinza amadiri yo boba bazira canke iki muga naravyumvise yuko show yagenze ukuntu bintu biramera nabi bivanye n'umuntu yari yishizemo imitahe uravyumva ivyo naravyumvise muga nukumenya gusa kubana uri umusani abo bamesha ubana nabo gute sindakubwiye ngo umenye ubana nabo gute ntubebo muri wewe mukorane kimyaki wowe mukorana ku byawe bro aya mafaranga yose ubona dusirikira mu ntoki ubuzi yo yavuye ga bro je ngunda guhaye 10,000 ubuzi yo nayakuye wapi ndaki wowe gusa ntucukenera kumenya yo ndayakura ngo hama ngo na wowe namba naguhaye 10,000 ku bwa service waje kurankamera ndaguha 10,000 fata ivyo namufisi bari udandaza inzoga fata ivyo yego mugare uci ugomba nawe kukenera kumenya iyo je amafaranga ndayakura ubuzi buragabuye mon frère hari umundi buzi nenga waja mu gisoda cewe ndafise ibikwije byose urafise umuhamagaro oya nuko atamuhamagaro mfise mugare abandi bantu yumvise ati umusoda wagiye muri Kongo kurondera umuroberi ucumve ngo yagiye gupfa none si n'umuhamagaro wiwe c'est pas ton métier mon frère ni vocation yiwe wewe si byawe wewe byo pas de commentaire nakazi kiwe rero wewe cyubona ati araje azafise ibidolari
Ego. Ikabona ebana bro naka ebana kapitena afise inoti nyinshi. Barabijya modoka sigaye agiramwo sawa. Uwe rero ugacukenera ni byake. Nshobora kumenya nta muntu mwagera ku kintu atari risk yafashe mon frère. Ego. Kandi risk yose n'amaraso bro. Risk yose n'amaraso ndeke. Kiretse Imana gusivuza ati bana Imana iguhe. Mugabo umuntu uzobona afise ikintu ni risk. Kwera amafaranga na yacu twese. Urinze ubona ufise menshi gusumba abandi. Nuko hari uwo baba bayatse. Kabisa biravuga yuko Dramati bayagiye akava mu gihugu ndetse inyuma y'ivyo bibaye atanumanya munini haci kandi ukaba vyaravuzwe yuko iyo bafise ubwene igihugu bw'u Rwanda vyaravuzwe mu gihe giheze ndazoba waravyumvise navyo numvise pe mbega ni Dramati twatugiye kubura akigumirayo akamera nk'abandi imeze gute oya nta Dramati yoja mu Rwanda ugumayo banza yuko anafise inyungu cyane ningaha gusumba mu Rwanda mon frère mu Rwanda none dufate kari ikiyashu cyahuriranye no kagira je nukuri no banbeshe amwe nogira commentaire kuri ivyo niyo mpamvu je ngize kintu kiri global sindafata umwanya menye ivyari ivyo gusa jari umuntu ya telefone yambwira ivya PCK yego ambwira yuko iyo bari kararondegwa na Interpol ibintu mwene byaranciye mu matwi yego babyo ivyo amadira akora ntayo nzi kandi sishobora kunjira amadiri yiwe mugabo urumva namba Dramati yaba yazize umuziki wiwe ego aho nogira icyo mvuze mugabo ari ibintu harimo umuziki mugabo agacamwa ibintu bitari umuziki aho nta commentaire n'imwe nogira kuko nushobora kuva mu vyawe ukajya mu bitari vyawe guma mu muziki ugumye mu muziki turapambana kabisa mugabo uvuye mu muziki ukaja mu bindi à moins que yo bari business yiwe yo bazizi ego mugabo ari business umbwiye ngo PCK nta nundi PCK umva mu matwi PCK yaba mwaza nka DJ Paul ndabizi yatunzwe n'umuziki abishibari avuze umuziki aho iyo bive bana twogira ico tuvuze byo nyoya no kugira analyse kubera mba mbona ati uyu bimaze iminga na gute imaze uko mugabo umbwiye umuntu akora izindi business ata experience nimwe ndayifisemo atanubumenyi ndayifise ko urumva yuko byongora urumva nako kumutakaza umuziki uragutse arabarimbye benshi ngaha nka Sadbi arafise collab no muri byitwa Adam umwe ari muri Australia aho yari muri Etats-Unis umwe yamamanika amapancarte guki none ntari muri Etats-Unis none indirimbo zo ntizivuzwa ngaha ego babyo sindirimbo zosohoka umenge jo n'amatari samedi ari muri Etats-Unis bagakora karabo ngaha bikaendera Ares asanga avuka n'imvukira mu Kirundo aburamuzi yavuka mu Kirundo none uri ngaho mu Rwanda no muri Etats-Unis ivyo turabimenya ugiye mu Rwanda ngaho niyo twobura amakuru yiwe oya ni simple umuziki nta frontier ugira ego narijya rumva nk'abaririmbyi bacu bamenyeka ku ma platform kabisa kuvuga ngo yaba ari umuririmbyi avuga ngo bisaba yuko aze ku biganiro muri akamo cyangwa kuri televiziyo même mugiye kanale yiwe ya promotion ica ku mbuga ziwe naho yogenda muri kirizigista ari bigo bya ngo kirizigista amakuru yo twayamana kubera twaramaze kugera abonema ku ma platform yiwe tuma tubona ivyo kabisa imbere yuko turangiza kandi reka twanze tuyaga akantu duce twirasa kabisa inyuma yaho aho sokeye Kamixoni ya filime wagaragayemo nyambari ninde ntavyunzi ninde wagaragayemo abantu benshi bareko baravuga yuko ari ibintu by'umuziki ndavuga bya bintu warumenyerewemo byo kuvugira abaririmbyi n'abandi benshi bari muri industry yuko wabiviyemo byo byakunaniye ukigira muri ninde ariho wabonye ari byo sika ushoboye eske wo bivuga kwiki ni umuziki twarawubatse ari umuntu yigeze kumbaza ikibazo none ngo mbira ngo umuririmbyi maze kuduza namubwira ati jewe sinduza umuririmbyi ko je sindu umuntu je ndu w'igihugu ego entertainment muri rusange sidogira rimwe aha utangiye kumva yuko hatangiye kubaho abateka mutwe mu muziki ucumva ko umuziki wakoze twebwe iwacu i Buganda narakaje we ruguru wanyu ni he jewe na mvuga igitega gusana kuri Ngozi igitega imutaho ayi mutaho umbwire ko ari abateka mutwe sinibaza ha mujuri mugabo ugeze Nyamugari urahura abateka mutwe naho nzi Nyamugari kuri centre hajya kuri nuzenya
kuri Elena haje ara mu Giswahili hajya ku Double J Gitega aho voilà ajya ntabateka mutwe bahari baba mesha Ingozi hajya ntibateka mutwe bahari yana nikata mutima okay ubaza ugiye hari namba ari mu ivumbi namba ari he ntumbaza hari Ingozi hari mu kuri hari imwumba Ingozi kumwumba Sabanegwa urazi Sabanegwa ndayumva waza ko wasanga yabateka mutwe oya kwa naterambere riba ririyo mon frère anozo kumva haba iterambere acha bateka mutwe ubu rero kubera mu muziki iterambere ryamaze kuboneka bararonka amaviza baragenda bakagaruka fresh ubu rero hari kindi gisata rero cibagiwe nico ngiye gushira kwa matafari kindi gisata je entertainment ngende ndayidugirize rimwe sinzorindira ngo mbonye hajya byanse ncanjayo kabisa jewe naradugije media ubu umuziki no wantebeje byantwaye imyaka namba ari 3 mvuga ati je muziki ngomba ndawushire ku murongo yego turirukana abanyamahanga ubu n'aba DJ basiga babura indirimbo bavuze yego avyo kubera zababaye nyinshi ikindi nacu umengo sector ya movie hari ukuntu nabone bataritahura bataribona ivyo barimo ego niyo mpamvu ngiyeyo ndi Yesu ngiye gutabara ya secteur ama secteur ni amara kuja ku murongo ego ya movie atwaye amahera menshi nibone kujya kabisa ijya movie ya ninde igihuru c'igihunda yiwanye n'igihunda yose kwibera mwibare tuje cyo kwibera mu bari kubayo n'abajya bajinda inka bari kurayishira kubiye kuduza kijya gisata en fait iga niyo movie original y'abarundi apani nta buryo dufise bwo gukora movie akuna dukore ninde tu nta mafaranga abarundi bafise yo gukora movie dukore bijya nyene hama duterera imbere muri bijya n'abakene kuzoduha ama sponsor bazobikisha muri bijya nyene yego kwera ibindi biri expensive sana kandi wasanga n'ama histoire bakina n'ama histoire atanamwe azofagetse umugore ngo be amatitre yabo ngo ni gute zimwe za FANNY LAVINE intore ntindi igufa ry'ukuboko iyo intore ntindi kubita fata intore ntindi rondera umugani kubita kira ninde ntabwo cyacaye iya si movie biga ni none sinzi n'izina bifite kuri ko uravuga yuko muri movie bariko baragerageza kugira ibintu bizimvye kandi ngo rugero tutararushikako bakibagira ukina ninde ndavuga ninde ni nka traditionnel muri mark ni vy'abarundi nyene imwe vyakene gwacu muga mu muziki urabibuka abangabo Leon Singene baririmba bacanca bamisene bari muga ubu turi kuri wa muziki wo kugwego gwejo none ico kimwe ega twe impamvu ndakubwiye twe mu kubikuza dufise aho duhera ifo kugira imizi uhera ku muzi uticaranye na so wawe numenye ibyo sekuru yavuze kandi na sokuru wawe aticaranye na se ntamenye ikintu na kimwe twebwe ko dufise amahigwe basokuru bakaba bagihaye nese batangiye gukina bino bikino bakina abakina bose nibakuze baraba ninde kabisa lo fait que bagihari mbanza kwanza kubakura kwibanga hamwe iryo banga n'iryo nkoresha kugira FANNY LAVINE n'abate n'abandi ndabacira inzira babone nabone nibaziyo baja ego ndaki ndabereke mbanza kwanza kwicarana nabo ntamenye ibyabo meme nabo bangabo rero bagine gito akinye yakoze film imwe nawene yabasanzeho baninde bahari rero je ndicarana nabo nakorana nabo nkamenya ibyabo hama mu nyuma simbizi urabona no ukuntu kera bakina ni vya bintu bakina atanu hamwe bavyize muga ubu yuko carabaye developer ku buryo bafise amashuri reka ivyo ariho za Burundi film academy ariho za tuwa n'amashuri yigisha vyase washobora kuvuga yuko bijya ivyo ndakubwiye ati ivyo one fa Burundi academy ubwo n'ubuteka mutwe bwatanguwe bwo kugwego ruto reka rero tubaye intumbero hamwe ubuteka mutwe bwabo bwa tuwa fa academy kwa
baronka amafaranga akwiye babona iyo bariko baraja kandi ibintu by'uburasiyo ngo dufaranga to kuriha inzu ibyo pani ibyo hari abandi bantu ibibazo byo kuriha inzu atari byo baciga yego bari mu zindi nivo none urashobora kuvuga ati ngo ushinge academy ugenda nk'amafaranga kuriha inzu okay bajya bo muri ninde iki wavuze ko bakina bien nibanga bajya barafise ibanga uvuga ati iki ikintu bafise nyamukuru gisumba ibindi byose nibanga ibanga rito kugurira kubera ndakubwiye okay mbwira umunyamuzika afise ikintu nga mu Burundi basi si benshi bagenda n'amaguru mbwa ninde murahurira oya mvuze oya ndakubwira ubutunzi sugenda n'imodoka mu mfu mani none je ko mfise imburugi ntagenda atunze none urangana na je nza gutega bisi nkamara umunsi wose kubaraba uraza aba boss ngaha uraza aba boss ngaha bafise ama parcelle n'amaparcelle bafise inka zenda gutwara mwijenda ndakwereka umuntu afise nk'amajana 5 mugabo atani kinga afise yigira miguru wazi na bya bishapo byabo gucya bayambaye gucya n'inkoni ubutunzi si uri kurabona hari umuntu usanga afise ubutunzi buniniya yo guhibanga ukagera kure urana nk'u par exemple wewe ahantu Roriro yoba yaraferingiye ahantu Fizo yoba yaraferingiye ahantu inde trabe Roriro yoba yaraferingiye Fizo yoba yaraferingiye bidondo baraferingiye ba NJ baba baraferingiye sivyo ahantu basatubi baba baraferingiye barashobora kubwira ibanga DJ Fernando abibemereye ego nawe nuko baya nawe nacagomba guferinga nk'abandi acayanga kumviriza isi urabyumva kuko ingorane iki haba haraba n'ingorane z'ama generation ucu usanga umwe binubana oje sinobwira ikintu yusi no mwiyegerezo ujya usanga na wewe vers la fin uzorangira nawe uferinze mugabo DJ Fernando cyangwa aba Peter ko baraza ubu ba Gusto bandero no bariko baraduga bo bageze ahantu hari des opportunités ego hari ama opportunité abambere batari bagira mugabo urumva yuko abambere nabo hari ama opportunité nabone bari bafise urumva ko ari rindi bangana nabone bafise iryo bangana rucirifatanya n'ivyubu nubona abo baninde ngo nukora bagenda n'amaguru peut-être milliers barimo ntashobora kugira mind yo kwimvira tereka ngo imodoka ego nuko abandi baririmbyi bageze mu bindi bihugu usanga bafise izindi mind za bindi byumvira ko buri hantu hose hari ico bo babita iterambere webe hari ikintu ushobora kwita iterambere ugasanga ubundi sico iterambere uravyumva habwo wanakuravye gutyo kumengura umusatsi nengo muri Singapore urazi ko iburaya gutunga imodoka atari ntuze hariya nibisanzwe voilà kandi imiduga yabo myinshi igurishwa no muri Afrika ngo basanga babona n'imiduga batunga none ubushinwa so bwa mbere bukora produce amabibi yego bazabona ko bazisoma uravyumva so rero ikitwa iterambere bivana n'umuntu mugaba ikintu cya mbere umuntu azogwereza icyumviro ushobora gukuramo ikintu cyo gufasha haba guteje imbere mu frère iterambere nico je n'iterambere rero bajya abakinyi baninde nambu no munsi mvuga ati ndabegereye tukayaga twumviriza kinagiriya hari ibanga bansigira kandi iryo banga niryo riri important iryo rero banga niryo nyenye nkorerako hari tora sivyo nkabanza kwanza kubabo ego kayamwuko hama niho ncamenye ingene projeta dans l'avant ego sigura yuko bajya batama uwo begera tutitaye kwa ya mashuri hari igisha ibintu vya filme hazogira ikintu afashije aba bamaze kwinjira aba nta filme kubapigisha bigisha ibintu by'ubukiramende baragenda bajya urumva ko ushaka kwigisha ibintu nawe tufise yo avyigiye Libert yaravyize mu bihugu afisana yavyize sinzi igihugu uzoraba ingene naktinga hamuzocumbaza ninde yanyigishije uravuga boss si ibintu byose none simbizi ego turashaka uzoraba ingene naktinga muri yabunuze hamuzocumbaza ati none we wavyigiye turashaka iterambere muri cinema nivyo none tuzogira ryaterambere tugikina cyakirundico mu gihe dufise abantu ariko barakina mu zindi ndimi ifilimi ishobora kujabuka hanze kaja muri Tanzania kaja muri Kenya ndetse
ivyo ubiriza aho ni haragera yuko tugera hiyo ariko bariko barabishika ubiriza tubanze kwanza tuganye kwanza marché local nivyo namambwira n'abasani none ukeneye gusohoka namananga example wana utuboro si drip ep ego hariho yitwa Apple Punch uva muri Tanzania sivyo none ibi yavuye muri Tanzania igera gute ngaha ejo nagiye mu kabare karaho nasanze kuzuyemwe inzoga zo muri Tanzania zitwa Serengeti ego c'est-à-dire production yabo barabaye satisfait hama barabaye satisfait iwabo hama bagaca export urabivuga bro natwebwe rero nuko tubanze kwanza twuzuze urabyo ne nkaka warumaze ukabona ndakabona iwawe pe voilà utu rero babanza kwanza gashike ni wawe gashike hose hama nuca wiyumvira karuhi kanze igihugu rero mu gihe tutaraba satisfait twenyene hamwe twumva tebana burya amafilme yacu ni sawa uzogende kubwira umuntu ko azogenda kurondera marché muri Tanzania mu gihe atara marché mu Burundi hari kubera ni exchange namba bo bakeneye ko izacu bazigura nuko nabo zizabo bazigurisha nga turafise cinema z'abarundi zimaze kuja au niveau mondial Cops Enemy sinzi ko yiti inde Cops Enemy yanuze ya John K ndaye isi yari filime nzasi y'umurundi yayikorenga yakoze ele Australia mugani y'umurundi none oya ivyo sinimande ko ndaba turafise bakaja nine turafise bande turafise ibintu byinshi twavuga nitwe na maillusion bagasyo kimwe bajya bakora erega nibo bazanye ibintu byo kwigisha cinema mu Burundi kubera bo barafise yo babikuye baravuga ati dukora uko mu Burundi kugira bajya bazana n'amaporno none bo kuzanye ibintu byo bindi mico twane dukuze ibyo dufite erega no kwambara twavyigiye ku bandi bari bambara twambaye ku nkoni ku kimoko cinshi none kubera siterambere none nakaditerambere siterambere kwera abatwambitse badutwaye umuco umuco w'ikirundi twagenda turi gusa ego kabisa hari ico bita kirazira hariho kirazira naho nakubona uri gusa ntaco byambwira kubera hariho kirazira mugabo twebwe badutwaye batwatse kirazira baca baratwambika baca bamena ibanga rero ivyo bintu byotuma tuba ibimena banga je suis contre kabisa twangizigana cyacu ariko ndashaka mbere ko twangizigana cyacu wavuze kuri ninde uravuga no kuri filme ndakeneye itandukaniro ryavyo ari bibiri byiki ninde naziya filme uvuga bakina izimwe navuga yuko ziriko ziragana ku rwego international ndavuga iziza abafani n'iziza nta filme zihari ziwe nta filme nimwe hari okay ibikino vy'abafani rafine n'abandi sivyo bintu byose n'ibikino gusa itandukaniro rihari nta tandukaniro rihari byose ni bimwe okay ni bimwe kabisa katugushimire cyane narinze cyo bivuga ko I love you so much ariko Mr Black kuri mikro ya mbere na Simbizi wasema vumba papa w'abana umushinga ntahe serugo asante sana papa poa boss